Murakoze mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu twagomba tubaha ikaze muri kino kiganiro ndi umukristo ndabibutsa intumbero ya kino kiganiro yuko duha ijambo abo bose bakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza kugira ngo batuyagire ibikorwa bariko barakora ibikorwa bifise ingaruka nziza mu kibano no mu buzima bwa misi yose. Uno musi rero twagendeye umuntu akiri muto, umuntu umwigeme, twagomba rero atwidondore, atubwire amazina, abavyeyi bamwise, atubwire ivyo asanzwe akora, nimba yiga, atubwire naho asanzwe asengera. Karibu. Murakoze. Ku mazina yanje abavyeyi bampaye ni Liesse Ladouce kubw'Imana. Hama izina ry'ubu artiste ni Liesse. Hama nkaba nsanzwe ndi umunyeshure muri Université Lumière de Bujumbura. Mu gisata c'amategeko. Hama nkaba ndi umu artiste, nkaba navukiye i Bujumbura muri zone muri commune Muha, zone Musaga. Mu bihumbi 2003. Turumva yuko ukiri muto cyane, twashaka rero tubanze tuyage kuko twavuze yuko kino kiganiro gishira ahagaragara ibikorwa abantu b'abakristo bariko barakora kubw'ineza y'ikibano. Rero watubwiye gato ratubwira yuko usanzwe uri umu artiste, uranatubwira n'akazina bakwita mu artiste yuko witwa Liesse. Twashaka gusa gato utubwire ibijanye n'igikorwa usanzwe ukora. Ni igikorwa kimeze gute, citwa gute? Ndi umucafyi, capa muri style yitwa graffiti. None graffiti no gucapa bitandukaniye he? Ni naco kimwe kubera byose na graffiti uracapa. Gusa aho bitandukanye nibaze yuko graffiti ni style iri novuga amalettre indome sanga zicafye mu bundi buhinga buhinyanyuye. Urakoze cyane, turaza kugaruka aho uza kutuyagira cyane kubijanye n'ico gikorwa uri kurakora. Mugabo reka kandi duhe akaryo ariko baradukurikira kugira ngo Liesse bamumenye neza. Mbega Liesse arakijijwe? Yego cyane. Wakijijwe ryari, byagenze gute? Nakijijwe muri 2017 aho bambwiye ubutumwa ndabwakira, ndumva ndakozwe ko hama ndaheza ndakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Hama nuvuga nakirijwe muri eglise yitwa Pact Church iri muri Kinindo. Gushika n'ubu niyo nkorera imirimo y'Imana. Nagomba utubwire gato ubuzima bwawe imbere ko akira Yesu byari bimeze gute? Ubuzima bwanje imbere yuko nakira Yesu nari mbaye nk'abandi bana kwa kundi ukura abavyeyi bakubwira Imana mugabo utazi réellement ico ukwiye gukora kugira ngo ubahishe ya Mana yawe yakuremye. Après niho baciye bansigurira barambwira ubwo ubutumwa barambwira Yesu ari we, hama ndumva ndakozwe ko. Hama ndamwakira, ndamenya kumwubaha, ndamenya gukora ibyo iduhamagarira gukora. None kuva wakiriye Yesu uravye no munsi nibiki bimaze guhinduka mu buzima bwawe bwa misi yose, nibihe vyizigira ufise? Nuvuga ibimaze guhinduka ni byinshi cyane kuko naramenye gusenga, naramenye kuganira n'Imana, naramenye icyo Imana iri mu buzima bwanje, naramenye gukora icyo Imana yampamagariye. Nuvuga ni nk'ibyo. Egome urakoze, reka rero tugaruke kuri cya gikorwa cawe uri kurakora mu buzima bwa misi yose. Watubwiye yuko ukora ibintu vya graffiti. Twagomba rero gato tuvyinjiremwo ico gikorwa. Watubwiye ko ari igikorwa gifatiye mu gucapa bakoresheje indome, bakoresheje amakaramu y'ibiti, bakoresheje amarangi n'ibindi. Nagomba rero gato utubwire n'iryari wewe nka Liesse ico kintu cyo gucapa ukoresheje iyo style ya graffiti watanguye kuvyumvamwo byagenze gute? Nuvuga kuva kera nkiri umwana namye nkunda gucapa, ariko sinabwitore, sinabwamenye ivyo ndimwo, sinabwamenye style nkoreramo. Yari juste byandi umwana acapa. Hama ndi muri secondaire, muri supérieur
niho natashe ma vacances hama ndarondera kuri YouTube hama ndabona abandi bagira le même style je nkora nagiramwo hama ca ndabona ko vyitwa graffiti ca ndabibandanya ndayidevelopa uko nyene hama nza ndiga utuntu duto duto hama ndahura n'abandi ba artiste baranyigisha bimwe bimwe aho niko nagiye ndadevelopa uba wibuka ryari wakoze tableau ya mbere igicapo ca mbere wakoze cari kimeze gute hari ryari igicapo ca mbere nakoze hari muri 2020 2020 yari juste tableau navuga yo kumanika naha kado umugenzi hama ndayicapa ntabwo novuga ngo ati yari devye nyene vy'abadebutantes mbega uwo mugenzi wawe iyo tableau yakiriye gute yararyohewe cane yararyohewe kuko yarabonye impano yanje mbega ntiyahavuye kumbure akuronderera isoko aca abwira abandi ati ndafise umugenzi wanje azi gucapa mu murondera cyane go yarabikoze yarazipubliye yarambwiye abandi bagenzi n'abandi baza kumuramutsa yarababwira kabwira ni artiste n'uyu muri ico gihe neko ndi developer neko ndabimenya cyane rero Liesse kuva mu mwaka wa 2020 utanguye gushira ahagaragara tableau yawe ya mbere uwaraheze hafi imyaka 3 nagomba rero tuganira ukuntu ico gikorwa cagiye kirakura nagomba rero mu nyuma umaze gucapa iyo tableau ya mbere mbega hari izindi tableau wagiye uracapa ubimeze gute abantu mbega barakubuzi wowe ufise ikibanza ukoreramo bimeze gute nta kibanza Paul mafise ndakorera muhira ari marché naronse ndakora hama abantu nyene bagenda barabwirana ari umuntu usanga yabonye amaevre yawe arabwirana aka hamgasanga nakaraguhaye marché iyo kazusanga biko biragenda uko nyene uronka marché hariya na hariya nakaye karusho nikiye kintu umaze gukura plutôt muri iki gikorwa cawe ca graffiti nibihe bintu uvuga ati uno munsi nukuri ndafise iki niki ndamaze kunguka ibi nibi kubera iki gikorwa ndiko ndakora nk'umukristo akarusho nuko uraronka nuvuga nubugisura kubw'umudependa ku bavyeyi bw'umurondera kanaka ku muvyeyi wowe nyene uburimenya uragenda uraronka d'abord birakuzana amahera hama amahera aragufasha mu tuntu turiya ugenda urakenera mbega waba ari ikintu umbabare kukubaza ico kibazo waba ari ikintu gifadika uvuga ati ndatunze ikintu kanaka mu buryo nakuye mu gikorwa ndiko ndakora ego nk'igiki bon telefone hadiyo n'iyindi materiel naguze materiel umva nk'ubu nk'ibikoresho ukoresha mu gucapa n'ibintu wigurira ndavyigurira hari n'ikindi kintu indi materiel novuga ikoreshwa naguze urumva yuko ari igikorwa ciza cyane cyane wowe nk'umwigeme gushira ahagaragara impano yawe ukayikoresha ni ikintu ciza nashaka rero tubandanye tuyaga ndakubaza kandi kabazo turabizi yuko impano zose dufise zihari kugira ngo ziheshe Imana icubahiro twashaka rero twumve wowe muri graffiti nibihe bikorwa ukora kugira ngo utume abantu bamenya Imana cyangwa se izina ry'Imana rishigwa hejuru nko nabivuze d'abord je ngira graffiti mu gutanga message rero hari igihe nkora œuvre kugira ngo tange message ari message shaka gutanga ku ba chrétien nkashaka ama verset biblique kugira ngo n'umuntu ayishize no mu nzu izokwama imyibutsa canke ari nka verset muhamagarira kiriya na kiriya yego mvuga ni nk'ivyo ni juste ndashiramo message iza kwinspira umukristo ayisomye ego murakoze reka ubunaho tukubaza akabazo kajanye n'intambamyi mbega ari intambamyi ibibazo uhura navyo mu gihe uri kurarangura kino gikorwa cawe co gucapa intambamyi novuga nuko novuga gute kuko deja iyi graffiti ifise histoire yo kuvuga abantu babikora illegalement ntago bovuga ngo ati benshi bayizi ku bavoyou
rero hari igihe usanga bambajije nka wewe uri usenga gute ukora ibintu nk'ibi kandi tuzi yuko ababikora ari des voyous canke babikora illégalement canke umva ifite histoire imbi ukuntu rero hariyo abazi grafiti hariyo abadatahura igituma ndabigira canke ugasanga ari umuntu adatahura neza yuko grafiti ishobora gutangaho message cavugana impaka mucape ifoto iki urumva izo ntambamye rero waje kutubwira ni ntambamye urumva si nziza kuko abantu bafite igicapo kibi kubijanye na graffiti twagomba rero utubwire izo ntambamye wewe uzirengera gute cyangwa se uzisimonta gute kugira ngo kumbure abantu bahindure uburyo basanzwe babona ico gikorwa ntibakibone ko ari gikorwa kumbure naho arabavuye ukera bahora babikoresha kugira ngo bandike ku mpome zitandukanye wewe uri kuhindura gute kugira ngo uno munsi umuntu ariko arakubona uri kuracapa avuga ati kumbe cya gikorwa ni gikorwa ciza gihesha Imana icubahiro je ko ndabikora legalement ndabikora mvuga mfise message ndiko ndatangamo mfise ikintu ndiko ndahamagarira biciye muri iyo œuvre yanje biciye muri iyo graffiti donc jewe ni nka style mfise iyo style mugabo yo je ndayitangamo message ntabwo mvuga ngo ndiko ndabikora nka bariya canke iki mugabo ndabikora jewe biciye mu mategeko ata muneka aranyuruka inyuma ngo ndiko nkora ikintu kibi canke iki hanyuma twagomba gato duse n'abasozera kino kiganiro cacu tukubaza impanuro kumbure wohereza abandi bantu kumbure bakiri bato twabonye yuko ufise imyaka yababa 20 uracari muto mugabo urafise ibikorwa uri kurakora bikwinjiriza kandi bifitiye n'akamaro ubwami bw'Imana nashaka kuri abo bandi mungana bobahanura iki ico nahanura umujene wese nuko yo garagaza impano yiwe kuko hari abantu bafise impano mugabo batumva umengo bozisohora ugasanga baca bayihagarikira hagati canke vuga okay ndi umukobwa canke dufatire cyane ku bakobwa ugasanga ndi umukobwa si ndi destine gukora ico kintu kuko ntikizosohoka canke nikiri destine ku bakobwa ni vy'abahungu ugasanga nk'umuntu yari acapa w'umukobwa aciye bihagarika kuko avuga ati ibi bikora abahungu cane Jesse nzoshobora kugenda kuduga ndiko ndacapa urumva nohanurira umujene wese kugaragaza kure kuri iyo mpano yiwe yimenyeze gukoresha amako yiwe ntagume yicaye arindiriye ibiza ahubwo wowe abirondera ivyo onye hanyuma akandi kabazo gaciye kaza ubunyene ni kubijanye mu gihe wariko uratwidondora batubwiye yuko wiga mu gisata c'amategeko mbega amategeko uri kuriga hari ico ariko aragufasha kubijanye n'umwuga wawe wo gucapa ego kuko fisi hangiro yuko nzoburanira amategeko y'abartiste donc negeza kumenya ico abartiste bakenera canke biriya na biriya n'amategeko abashigikira kugira ngo ejo bundi nzokore nzi amategeko angenga hama n'ayagenga bagenzi banje baba artistes indoto za office muri kazoza muri umwuga wawe ni indoto zimeze gute indoto inzo uzoshika kuri cyane ndabishikirije ko na ndayifajemo cyane n'Imana otomora gato tubwira ibintu bifadika wifuza kuzobona biciye muri no mpano yawe ndashaka kuzokugura atelier yanje iri international mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye hama tugomba ducape nko muyibona ngaha anye tugomba ducape iciyumviro novuga twaba twashize ngaha anye ico ciyumviro kivuga ukuntu abakristo ba kino gihe usanga bahura n'ibigeragezo vyinshi bibatuma baja kure y'Imana canke bakamanukirwa mu gakiza kabo aha mugasanga bibagiye kagakiza rero iki ciyumviro
cerekana ukuntu abakristiyan bagwana n'ivyo bigeragezo kugira ngo bame bahaguruka, bibuke guhaguruka, basubire mu gakiza kabo, basubire gukorera Imana nk'uko bahora babikora. Nakoze. Liesse, reka rero tugushimire ku kiganiro waduhaye, tukaba tukwifurije kubandanya utera imbere kugira ngo uno mwuga wawe uhezagire benshi kandi usho kukoresha no kwagura ubwami bw'Imana. Rero wakoze cyane kuduha umwanya wawe. Yego, namwe mwakoze cyane. None bahezagire. Amen.